minisiteri iri ngaho kugira ngo iserukire abarundi bose abazi gusoma n'abatabizi bishobora gufasha abantu bose. Aha rero twari twabatumye kugira ngo tubamenyeshe icyo tumaze gukora kuva mu kwezi kw'icumi 2025 gushika mu kwezi kwa gatatu 2026 kugira ngo murazi ko ubwa mbere twamukurikiye aho twategereje kuba dutanga amabanga twarabonanye turababwira ibyo tumaze kurangura n'ubu nicyo twarimo twagomba kugira bamenya abanyamakuru abarundi bose bamenya ko ibyo turiko turakora. Hanyuma ibyo twabikoze twisunze mu ndinganizo ya minisiteri nshasha. Murazi ko minisiteri y'imigenderanire n'amakungu yayobewe ko ikaja ko ibiranga ibyinjizwa by'Uburundi y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Urumva akazi kariyongereye ariko turagerageza tukabikora uko dushoboye. Aha rero izo ndinganizo nshasha minisiteri ubushikiranganji burafise ibisata bine kugira ngo sinumva tuvuze neza ibijanye no gukurikirana inyungu z'Uburundi mu makungu, hanyuma no gukingira abarundi bari mu mahanga, guharanira ukwikukira mu gihugu cacu na solidarite nationale, kuraba ko isura y'igihugu idatosekana aho umurundi wese ari akingiwe. Ibyo twarabikoze dukoresheje amategeko y'Uburundi cyangwa amategeko mpuzamakungu, mugabo tugafashanya n'ibihugu abo bantu bacu baba barimo cyangwa barangurira n'imirimo. Aho rero turakora n'inzego z'ibyo bihugu kugira ngo abarundi bakingirwe. Ngira ngo hariho ibibazo byinshi naho barahari mu Gifaransa, ibibazo byinshi tumaze iminsi twumva twarose by'abaturika abakozi baje gukora mu bihugu bitandukanye, ari muri Arabie Saoudite, ari muri Jordanie canke bindi bihugu by'Abarabu, Emirats Arabes Unis. Hari aho usanga abagendayo ibibazo. Aha rero turiko turafasha abo bantu abagize ibibazo, tukabafasha ambasade yacu cyangwa amakonsula hariya iyo ari akabafasha, natwe tukabafasha kugira ngo inyungu zabo bagume bakingirwa mu byo bakora no mu buzima bwabo. Hanyuma hari ikindi gisata kijanye no kwinjiza Uburundi umuryango mu bisata byo mu karere canke mu mahanga bijanye n'ibita integration regionale n'ibindi. Aha naho nyene Burundi twarakoze, minisiteri yakoze ibitari bike, hanyuma turakorana n'amashirahamwe mpuzamakungu nayo nyene adufasha mu bikorwa by'iterambere n'ibindi. Ari ishirahamwe mpuzamakungu, ari ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, ari ishirahamwe riraba Afurika yo hagati canke Afurika y'ubuseruko n'ibindi. Abo bose hari ibikorwa dukorana. Hanyuma minisiteri yama iri kugerageza gufasha. Hanyuma twaragize rero muri ibi bikorwa turagira amanama atari make, ari amanama ari ku rwego rwa Afurika canke ibindi bisata. Murazi ko urwego rwa Afurika Uburundi buheruka gutera iteka ryo kurongora umuryango ubumwe bwa Afurika, kandi murazi ko igihugu kitoroshe. Rero twari twabiteguriye, turategura abazoja gufasha abakorera ku cicaro c'iryo shirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika Addis Abeba. Aha rero mu kubikora twabanje gutegura abazoja gufasha, baragirirwa ihugurwa na hano muri minisiteri twarabikoze, abatari bake barashoboye
kubwirwa gukahirizwa ubwenge. Ibi navyo bidufasha kugira ngo turonke abakozi babishoboye bashobora no gufasha mu bashikire aho tugasoza Burundi bwiha igihugu cifashe mu bihumbi bibiri na mirongo ine n'igihugu giteye imbere mu bihumbi bibiri na mirongo itandatu. Ivyo rero tubona ntibishoboka tudafise abantu babishoboye kandi bafise ubumenyi bukwiye. Hanyuma turakoze n'ibindi, turaja mu manama ariyo manama y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko, dusange n'ibindi bihugu. Hanyuma igihugu cacu giterera muri ivyo byose. Harabaye kandi imikono amasezerano yo gufashanya n'ibihugu bitandukanye, novuga igihugu ca Angola, novuga igihugu ca Monaco, novuga igihugu ca Vietnam, novuga igihugu ca Serbie, igihugu ca Maroc. Ego nariko ndavuga nti twebwe urumva muri Union Africaine n'iyo shirahamwe rya CELAC, novuga Amerika y'Epfo, Caraïbe na Pacifique, twe twabonye tuvuga tuti ico twoshimikirako nuko ico caha vyemerwa bavyemanga, hanyuma ibindi bizoza mu nyuma. Igikuru nuko twokwegerana ivyo bihugu, iyo mashirahamwe yokwegerana agakorana agafashanya mu guhana ubumenyi, mu guhana ibidandazwa, mu gushigikirana mu mashirahamwe mpuzamakungu kugira ngo ari kuko twasanze dufise ingorane zimeze nk'izisa, hanyuma bigasaba yuko twoza turashigikirana. Abatabitoye bivuze biyumvira ko ivyo bihugu bizongerera agashumbusho bwabo, sivyo. Igikuru ari uko ico caha kimenyekana kandi kikemezwa, hanyuma kugira ngo ikindi bashikirwa ari uko hoba ingene ivyo bihugu vyegerana, bakagira ingene hashobora kuba ingendo zikoroshwa, hakaba nk'ishirahamwe ry'indege canke kompanyi ishobora kugira kuva muri Afurika ikagenda muri Amerika Latine, ikagenda muri Caraïbe, abantu batarinze kuza barazunguruka baca Burayi baca hehe, kugira ngo ivyo duhuriyeko muri kahise, histoire, les origines z'abo bantu, la culture n'ibindi, kugira ngo abantu begerane vyorohe, kugira ngo haze haba contact entre les populations, hanyuma tubone gufashanya. Kuko biravye abo bantu benshi bavuye muri Afurika barifuza bose yuko bosubira kunga ubumwe, kunga imigenderanire na Afurika, kuko bo bongera bivuga ko bafise agahinda ko gusubira kwegera muri Afurika. Ivyo rero vyarakozwe muri iyo nama, aho igihugu Afurika yaserukiwe n'utwara Union Africaine, utwara umuryango, nabo akaba ari nyacubahiro mukuru w'igihugu cacu c'Uburundi. Hanyuma muri iyo rero natwe nka minisiteri twaragize imibonano n'abantu batari bake, abandi bashikiranganji bagenzanje, twarabonanye n'umushikiranganji wo muri Bolivia, wo muri Colombia, ivyo bisanzwe ko ariho twari turi, turabonana n'umushikiranganji wo muri Cuba, hanyuma na Panama n'abandi. Amangazi umukuru w'igihugu nawe yarabonanye n'abandi bakuru b'ibihugu batari bake, ari Brazil canke Paraguay, bose barabonanye. Hanyuma Brazil bitari bike vyerekeye Union Africaine. Brazil baravuze bati ko bashaka gufasha Uburundi buriko butwara umuryango kugira bugire ico bushitseko mu bijanye na infrastructure muri Afurika. Hanyuma naco gituma umukuru w'igihugu ca Brazil yaciye atumira umukuru w'igihugu cacu akaba ariwe atwara n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika kugira ngo azobwire urugendo, hanyuma banoganze ivyo bari bavuganye
kugira ngo barondere imigambi itomoye yofasha Afurika kugira ngo itere imbere. Ngira ngo ibi birakwiye sinosubiramo tuno dokima kuko usanga tugize icyo twita umwanya muremure, kugira ngo ibi birakwiye. Icyo navuze ibyo twasinyaniye gushyira imikono ku migambi yo gufashanya Uburundi n'ibindi bihugu umuntu abivuze, hanyuma kugira ngo amasubire abashimire, nshimire abamenyeshamakuru twamaze gukorana neza, n'ejo bundi twaba twakoze zose.